Bob Marley aratandukanye cyane n'abaririmbyi bo mu gihe cya none. Indirimbo za Bob Marley ziratandukanye gose n'indirimbo z'abaririmbyi buno munsi zomba ngo fatingidi ngibisusu ngo korayo ngakinyuma inzoga ni baby ngo kirisese n'izindi ndirimbo usanga menga sinzi ibyo bariko baranavuga ugasanga indirimbo ni indirimbo ziko zihamagarira abantu ubuhumbu kubiyayura mutwe ubusambanyi naho Bob Marley yaratandukanye n'abaririmbyi benshi kuko Bob Marley indirimbo ziwe byari shuri ufashe umwanya ukumviza indirimbo za Bob Marley nuno munsi nawo uvuga ati shiramo indirimbo ya Bob Marley wumvirize ushoboye gutahura ivyo ariko aravuga urumva kuri kuriga ni kuvuga Bob Marley nibaza yuko ataririmba kugira aryohera abantu oya Bob Marley yaririmba kugira ngo ahindure isi novuga ahindure imitima y'abantu indirimbo za Bob Marley yari ishuri ry'ubuzima yari inzira y'ubwenge indirimbo zose cyari nk'ikigwanisho cyo guharanira amahoro iterambere rya Afrika panafricanisme kugwanya amacakubiri n'amabi afatiye ku rukoba yakorerwa birabure hamwe no kugwanya amayeri y'abarengero abo yita Babylon bashaka gukoroniza isi yose novuga cyane cyane na Afrika bagashaka kuguma novuga bakandamije Afrika ikaguma iri mu kwaha kwabo ni kuvuga ko indirimbo za Bob Marley yaragerageza uko ashobora kuzigira ashobora kubagwanya Bob Marley yavuga ati nta mvura idahita ingorane zose urimwo ibibazo byose urimwo bitebuke uzobivamo igikuru igikenewe imbere y'ibintu byose nuko twese tubumwe tugira urukundo rumwe kandi nitwabumwe nitwagira umutima umwe byose bizogenda neza hari abantu benshi abayibaza ati nina nk'urumogi rwinshi nzoba ndiko ngendera mu kirenge cya Bob Marley icyo twofatira ko Bob Marley ntitwofatira kw'ivyo ngo nambara ishati ndayihinduriye ngo nambara oya ikintu cyo ufite abantu bari kwadukurikira bomenya burya hari abantu benshi arabarasta batabizi kuba umurasta nibisigura ko ufise dread hari abarasta b'uruhara nk'akarorero kuko kuba umurasta bisiguriye ni kurangwa n'iciza guharanira gukora iciza ukagwanya inabi yizana na hose gukwiragiza amahoro aho uri hose gukwiragiza urukundo gusabikanya n'abandi hari abenshi babikora ibyo batabizi ko bariko novuga bamaze kuba barasta yego ni ukuvuga ko hari n'abandi bambara madred bakanywa ibyo bimogi ariko atari abarasta kubera iki yego atakaranga mutima k'abarasta bafise imyaka 45 irarumanye umuhisi Bob Marley apfuye mbega Bob Marley yamenyekanye kubera iki yaranzwe n'iki mu ndirimbo nyinshi zagiye ziravuzwa canke zoba n'ubu zikivuzwa nkuko zakozwe na Bob Marley benshi bamuzi ku ndirimbo zihamagarira abantu gukundana kandi zamamariza abantu amahoro bimwe muri mu ndirimbo Bob Marley yanditse akongera akaririmba biri mu byaranze ubuzima bwiwe biri mu byaranze ivyo yabayemo hariho abashaka gusa nawe mu kunwa urumogi kwambara amadred mu gutamba amarege canke mu kuyaririmba ibintu byinshi cyane bamwibukirako kandi umwe wese afise ikintu amwibukirako mbega Bob Marley ninde ni Christabella Munezero aha ni kuri Parlo Cash Media ni vya biganiro twaba tubashikiriza iminsi yose na mugenzanje Patrick Rusage hatanga imana turabahaye ikaze biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ngo ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese
ayo mahirwe rero ntagucike we wumvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17 abafise imanza abafise ama evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomere niyi mubona iri kiraca munsi Bob Marley Robert Nesta Marley yavutse itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri mu 1945 avyagwa n'abavyeyi badasangiye urukoba Samuvyara n'umuzungu w'umwongereza ariko nyina we wamuvyara n'umwiraburo wo muri Jamaica muri Amerika y'Epfo. Bob Marley si umwana yavyawe n'abavyeyi bahujwe no kubaka canke bari bubakanye. Mu Kirundi bavyita umwana w'ishushu canke umwana w'igitwarire bivanye n'umuntu ariko arabivuga. Bob Marley yaciye akurana na nyina wiwe aho bavuga yuko yakuriye mu buzima bubi kuko mama wiwe yari afise amikoro make. Ntikwabaye ukubihitamwo kuko se wiwe muvyara yaramwihakanye narige yavutse mu gihe ibintu vy'urukoba amacakubiri y'urukoba yarakaze aho kuvyara kumwirabure uri umuzungu wabumengura menje eka no kumwirabura uvyaye ku muzungu caba ari nk'igitutsi yaciye akurira mu buzima bubuko oye abana na nyina nawe yarafise amikoro make aho atanashoboye no kubandanya amashuri ku myaka 14 gusa yari amaze guheba ishuri aho yaciye agenda kwibana uvuga kwibana kugira yisumemwo acakora umwuga wo gusudira benshi barabizi yari umusudere tuvuze gusudira benshi barabitahura amaze gukora uwo mwuga ntiwamworoheye kuko Bob Marley yaciye agira accident y'ijisho aho yaciye yiyumvira ikindi kintu yokora sero n'ubuzima yarabayemo yaripfuza guharanira agateka k'abana batawe nkuko nawe yarimwo mu batawe ariko ntiyabona aho yobicisha niho yaca aja mu mwuga wo kuririmba novuga w'umuziki ku myaka 18 gusa yaciye afonda ico twokwita band yitwa Wellers ari kumwe na Benny Weller hamwe na Peter Tosh amaze kugeraho barasohoye indirimbo nyinshi hariho benshi bamumenyeye ku ndirimbo nka No Woman No Cry, One Love One Heart, Get Up Stand Up n'izindi ndirimbo nyinshi zatumye amenyekana. Mu 1966 Bob Marley yaciye ashinga umuryango aho yaciye yubakana n'umufasoni wewe yitwa Rita Marley. Kuva muri uwo mwaka nyene Bob Marley yaciye yinjira mu mugwi canke mu idini ryitwa Rastafarisme niho havuye muza mwumva ngo yari umurasta iyo rero Rastafarisme yabaye interesse nayo mu kuyinjiramwo kubera ko mu vyo yaraharanira gateka k'abana ceka abantu batawe aca yumva nawe kubera ari iyo hangiro yari afise aca yumva nawe yo kwinjira muri uwo mugwi canke muri iryo dini inyuma yaho amaze kwinjira muri uwo mugwi yaciye azarakora ibiteramo vyerekeye kwamagana intwaro ishingiye ku macakubiri abo yita aba Babylon mu mwaka w'1976 Bob Marley yaratewe ku rugiwe bikurikiwe n'intambara y'ikiraba nariga ko mu yaharanira amahoro kandi atawe yarashigikiye bahavuye bamurondera kugira ngo bamwice ariko ntivyakunze Bob Marley inyuma yaho yaraja gukina imipira ariko yarigeze kugira accident ku kuguru arakomereka aragwara cyane ukuguru gushika naho bimuviramo ingwara ikomeye cyane agiye kwivuza bamutoye kansere y'uburyo bukomeye ivugwa barinze kumuca ukuguru ariko kubera ko imyemerere yiwe bivanye n'idine yarimo bitamwemerera yuko agirisha iyo operation Bob Marley yashimye kuguma uko nyene gushika ubuzima bwiwe burangiye inyuma yaho amaze gukikwa nayo magara
abona yuko atagishoboye kubandanya umwuga wiwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980 Bob Marley yahavuye ahindura idini, arahindura n'amazina, aho yabatijwe ku izina rya Belan Selassie. Iminsi yari asigaje kubaho yabayeho mu migenzo y'iyo dini gushika naho n'umunsi wa nyuma apfiriye itarike 11 y'ukwezi kwa gatanu mu gihumbi kimwe n'amajana 1981. Twavuga ko n'imigigwa yo kumufuba yakurikije ivy'idini yari yarahinduriwemwo muri uwo mwaka umwe yamaze. Bob Marley yashimye yuko asiga avuze ko bomuhambana Bibiliya bivanye n'iryo dini yari arimwo hamwe n'igitari arivyo vyaranze ubuzima bwiwe. Murabizi yuko ubuzima bwiwe kwari kuririmba, kuvuza igitari, ibintu bijanye n'ivyo. Ijambo rya nyuma Bob Marley yavuze, yasize avuze kandi ryinspire abantu benshi, ni ijambo rigira riti l'argent n'achète pas la vie. Bavuga ko bivanye n'ubusesanguzi Bob Marley yoba yapfuye asiga abana bashika kuri 12. Mbega Patrick, turumva yuko amateka yaranze Bob Marley ari amateka kandi twovuga akomeye, ariko y'abandi baririmbyi twokumva nk'uwundi muririmbyi, ariko turumva ko turabona ko hari itandukaniro gushika yaho Bob Marley yibukwa nko kwisi yose. Mbega Bob Marley atandukaniye hehe nabo twokwita ba star bubu? Mbega indirimbo ziwe ko za marse l'histoire kandi iri novuga ikomeye cyane, atandukaniye he n'abastar bandi cyaba baririmbyi bandi eka bahani wacu n'abandi buno muzi? Ego urakoze cyane Christabel. Bob Marley aratandukanye cyane n'abaririmbyi bo mu gihe cya none. Indirimbo za Bob Marley ziratandukanye gose n'indirimbo z'abaririmbyi buno munsi, zomba ngo fatingidi ngibisusu ngo korayo ngakinyuma nginzoga ni baby ngo kirisese n'izindi ndirimbo usanga menga sinzi ibyo bari kwaranavuga. Ugasanga indirimbo ni indirimbo ziko zihamagarira abantu ubuhumbu, kunywa ibiyayuramutwe, ubusambanyi. Izo ndirimbo naho Bob Marley yaratandukanye n'abaririmbyi benshi, kuko Bob Marley indirimbo ziwe byari ishuri. Ufashe umwanya ukumva indirimbo za Bob Marley nuno munsi nawo uvuga ati shiramo indirimbo ya Bob Marley wumvirize, ushoboye gutahura ibyo ariko aravuga, urumva kuri kuriga. Indirimbo za Bob Marley yari ishuri ry'ubuzima, yari inzira y'ubwenge. Indirimbo za Bob Marley no bivuga gute, yari cyari kigwanisho novuga yakoreshe, yari nk'inyundo yakubita mu mitwe y'aba imperialist. Yari inyundo yakubita mu mitwe y'abarasiste. Ni kuvuga ego yari nk'inyundo yakubita mu mitwe y'abashira imbere amacakubiri n'injyane, novuga n'injyane canke novuga ihohoterwa rifatiye ku rukoba, racisme. Niyo mpamvu rero novuga naho rero Bob Marley atandukanira n'abantu benshi, kuko ugereje kubiraba tuvuge nk'indirimbo za kino gihe, n'indirimbo usanga atanu umwaka uhera tukaba turazibagiye. Mu indirimbo ziwe uhejeje nkuko uhejeje kubitubwira ingene yagiye azamuka canke aduga, ingene yagiye aririmba, uharure umuntu wo mu myaka 80 uno munsi tucumva ko indirimbo ziwe ziryoshe. Ni kubera iki? Na Kanovera ni kubera ko na Akanovera kari mu ndirimbo ziwe niko kari kugatuma uvuga amateka yanditse atazigera afudika byoroshe, kubera ko novuga indirimbo ziwe ndavuga ni nka bibliothèque, ni bibliothèque, ni kinyamakuru, n'ahantu kura amakuru y'ubuzima, ni shure urahigira byinshi. Yego. Mu bisanzwe kubera bivanye n'ingene yakuze, urumva yari umuntu w'umukene, nta hantu yari kuronkera avugira cyane gose. Yashimye yuko yogira iyo nzira yo kuririmba kugira ngo message yiwe ishobore gushikira abantu benshi. Ni ukuvuga Bob Marley nibaza yuko ataririmba kugira aryohera abantu, ahubwo yaririmba kugira abantu batahurira message ashaka kuba cyane gose. No kuvuga ko nicyo navuze, Bob Marley ntabwo yaririmba kugira ngo aryoshye ibirori, ibintu biryohe, ibintu by'iminsi mikuru, oya. Bob Marley yaririmba kugira ngo ahindure isi,
novuga ahindura imitima y'abantu no kuvuga ko obute tugerageje kuraba umuziki wa Bob Marley ryari ishuri ry'ubuzima kuko ahanini yashira imbere indirimbo ziwe cyari nk'ikigwanisho cyo guharanira amahoro iterambere rya Afrika panafricanisme kugwanya amacakubiri n'amabi afatiye ku rukoba yakorerwa birabure hamwe no kugwanya amayeri y'abarengero hamwe no kugwanya amayeri y'abarengero abo yita Babylon bashaka gukoroniza isi yose novuga cyane cyane na Afrika bagashaka kuguma novuga bakandamije Afrika ikaguma iri mu kwaha kwabo no kuvuga ko indirimbo za Bob Marley yaragerageza uko ashobora ko zigera kubagwanya Bob Marley kandi ubundi bamwe bamwita umunyepolitike ubundi Bob Marley ntiyari umunyepolitike wanashima yarankana politike ahubwo we mu nyigisho ziyo cyangwa mu ndirimbo ziwe kuko namaze kuvuga indirimbo ziwe ryari nk'ishuri hari abantu bashaka kumenyera amakuru imvugwa handi abantu bashaka kumenya la philosophie abantu bashaka kumenya la sociologie ngene wobana neza n'uwundi wumviriza indirimbo ya Bob Marley umuntu ashaka kumenya ingene urukundo rw'ukuri aho ruhagaze yumviriza indirimbo ya Bob Marley no kuvuga ko rero no muri politike yafite isi yisanze avuga baba imperialiste abatwara isi ico gihe bisanze atangwe kubavugira ivyabo nk'akarorero Bob Marley amwe majambo yavuze Bob Marley yaravuze ati politike icanishamwo abantu ikabatandukanya ari nayo mpamvu usanga hirya no hino ku isi abantu bashobora kwicana canke bakankana kubera kuyoboka ivyiyumviro vya politike yego Bob Marley yasubiye aravuga ati sinzigera ngwanira politike jewe ngwanira abanyagihugu yarongera avuga ati sinzigera mba umunyepolitike canke ubutsimbataza ivyiyumviro vya politike ico mparanira n'ubuzima n'ibiremwa vy'Imana nico gihambaye kuri jewe yarongera avuga ati nta butungane muzigera muronka mw'isi aho inkozi z'ibibi arizo zishiraho amategeko yongera aravuga ati Bob Marley yarongera avuga ati politike n'idini nico kimwe kuko byose bigumiza abantu mu bujuju n'ukutamenya amwe mu majambo yahereje ko mu gusezera isi yavuze ati amahera ntashobora kugura ubuzima umundirimo yama yabivuze avuga amajambo mwe nayo akavuga ati gowe urinde uncira urubanza ninde muri nosi ashobora kuncira urubanza who are you to judge me nubwo izo nindirimbo rero afite yagenda yerekana afite uruhara novuga indirimbo ziwe zari zifise muri politike canke mu ndinganizo canke intwaro z'ibihugu z'ico gihe no kuvuga ko Bob Marley mu byaharanira harimo kutegamira umugambwe n'umwe canke ngo abe umunyepolitike nkuko yabivuze Bob Marley yavuga ati jewe nta mugambwe n'umwe ndimo nta ruhande na rumwe ndimo jewe uruhande ndimo n'ugwa Imana yonyene yo idahinduka Imana imwe yego Bob Marley kandi yaraharanira novuga amahoro ku isi yose no kunywanisha novuga kurwanisha batasa canke kunwanisha abadahuza canke batumvikana muri iryo concert yakoze 1978 One Love Peace Concert novuga yarashoboye guhuza canke kunwanisha Jamaica abanyepolitike babiri bari bahanganye kandi bakomeye Michael Manley hamwe na Edward Seager no kuvuga ko ibi byaratumye rero abantu bose bavuga ati bwa bundi wa muntu arahambaye ashobora kunwanisha abanyepolitike bari bahanganye bari barabana yingwe arashoboye kubahuza bararamukanije wa muntu burya afise influence nini mu bantu no kuvuga ko igituma navuze yuko umuziki we utandukaniye no kuvuga n'indirimbo z'iki gihe novuga ko nimwe navuga yuko mu byakora yageze kugwanya ubukoroni kugwanya imperialisme kugwanya amacakubiri ashingiye ku rukoba n'ibindi navuga notanga karorero nk'indirimbo nyinshi yagiye aririmba nka One Love One Heart ayikwerekana ko nitwaje hamwe nitwabumwe novuga ntaco tuzoshobora gushika ko nitutabumwe igikuru igikenewe imbere y'ibintu byose nuko twese tubumwe tugira urukundo rumwe kandi nitwabumwe nitwagira umutima umwe byose bizogenda neza Bob Marley yari umuntu ndavuga gute optimiste yari optimiste niyari wa muntu aguma yiteze kejo bizogenda nabi oya Bob Marley yavuga ati nta mvura idahita ingorane zose urimwe ibibazo byose urimwe bitebuke uzobivamo kuko ikindi naco Bob Marley mu byo haranira
yaraharanira ko novuga iyo bizoca hose bitebuke abanyafrika azogera igihe novuga ntibasubire gukandamizwa, Afrika ibe super puissance, Afrika ikomere, Afrika ibe tere kuko abarasta bayita tere promise, yari isi isezerano, yari Siyoni, ego yari